nyene cyo umukuru w'igihugu mutoye dufate imvura igateba kugwa bashaka kumusaba imvura kandi bazi kavuka mu kibimba Maramutse igituma nkunze kuvuga yuko CNDD-FDD ikiri ku butegetsi uburundi atanu hamwe buzoshika ndarahiye nuko butwawe n'abantu binjiji, abantu b'impaka, abantu b'ibisuma. Uburundi ni igihugu gikenye ku isi, kirutwa n'ibihugu biri mu ntambara za Yemen na za Sudan canke South Sudan, nta madevize gifise, nta gitoro gifise, no muri iki gihe hari karanse y'igitoro ibindi bihugu babigifise ntitwumve induru nk'iziri mu Burundi, harabura amakarasi y'ibintu bisanzwe, ibiyeri, isukari, ibintu handi hose umuntu atanamiye ko biguma amafaranga kubera biri very cheap, biba vyuzuye hose mu maduka. Ugasanga abantu barabuza amase yo gutabira indimo zabo, ugasanga abantu baracarima bari isuka barivye kuri mezi gisabo, n'umukuru w'igihugu anafise isuka ku rutugu n'igitebo ngo agiye kuri makijambere. Nta muntu atungwa n'umushahara, bamaze ndukubigaya normal ngaho turiko turaya kuri Facebook ngo nta hantu kwisi hose ngo umupfungishene wa leta ntashobora gutungwa n'umushahara. Donc abantu bamaze kuba meme, sinzi ko no bita sinobita bijuje, mugabo abantu bamaze kumenya yuko leta zose ku isi atacyo zishobora gufasha umunyagihugu adashobora kwitunga akorera leta. Utatunzwe na ukorera leta wo kiragute. Ugacuraba infrastructure ukuntu imeze, ukaraba communication, sinzi kuri telefone abantu i Burundi kuri video call ngo urabe ingene bicikagurika, mugabo ivyo vyose bakabirenga ko ukabona bari kuburenganisa ndabibazwa niba abantu nyene bacibereye sepa mu kibira, ivyo biraturaba se kazi yeno. Ucuraba uyu muhizi kandi ari navyo bica bija no muri politique. Uyu muntu ashinzwe kwi muri leta, ntabwo ari muri executive, ntabwo ari mu kintu na kimwe. Mu bihugu vyinshi umukuru umugambwe abari inyuma ya rido, ntabwo aseruka ngo tuzokora iki tuzokora biriya, kiretse peut-être mu gihe c'amatora. Ariko no mu gihe c'amatora na cyane bashira imbere abakandida pana umukuru umugambwe. Mu bindi bihugu kandi umukuru umugambwe apfuma bawe president, nko muri za dufate muri za ntuzeye za South Africa, umukuru wa ANC bashaka ko umukuru umugambwe évidemment grave éviter izi discours ziri contradictoire entre umukuru umugambwe na president, entre inzego z'umugambwe n'inzego zitwara igihugu. None uyu muhizi umuntu je novuga ndamukarife mu bantu mfite sinzi ibi navuga, sinzi ukuntu abibona, ariko ukumva niwe afise economic plan economic y'igihugu. Nami ndanibaza nti mbega abasendede ahantu bakura plan economiquement iyo migambi y'insazi, imigambi y'imisiba, imigambi y'misundwe, imigambi y'amavoka, imigambi y'ubukwavu bayivanahe? Hari ibihugu bajemo bagasanga niko ibihugu vyazamutse, hari ibitabo by'abaeconomiste basoma, hariho yamana yabo baza gusenga mu kuzimu babwira ngo nimugende mutere ubuyabu. I don't understand. Anyway, reka mumvirize ibintu ariko aravuga hanyuma mu maramare. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka, ntihagire nitekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Mu by'ubutunzi twarabitahuye yuko duhera kuri ntihagire uwihuta, kuko hari umuntu aza telefone ngo mbe ngo mbariza muri berbe ngo mumye hariho amadolari avaye bitwihaye imyaka 5 ngo ni myinshi, we ko atanga kubaka inzu gejeje uwo musuvuka warabaye umugabo ntiwakuze buke buke. Ikintu nabonye abasendede bakoze bigisha n'abarundi no guca imigani no gutanga ngo none nka wewe, none nkawe, none nkawe. Wowe urafata igihugu gifata n'umuntu, ivyo bise sanziye. Et puis mwihaye imyaka 5, ntimaze imyaka 20 ku butegetsi, kuki muguma musubira inyuma mwiha imyaka 5 muyongera imyaka 5? What does it mean? Igituma asanze kihari, iyo bomba mwayizimije gute? Ibintu masabye ko birakora nubwo hari mu ntambara, ibintu byarafunctiona. Iyo mabizimije gute? Abakozi ba leta barahembwa bagatungwa n'umushahara, bakafasha n'abene wabo bakubaka amazu, vyapfuye vyafiriye he? None ngo duhe imyaka 5 ngo naho tukivuka, no mukivuka gutubura ntibwamyeho, ni continuité. Ibitaro masanze bihari, za barodi masanze hari, si ibintu bishasha mashinze muhera mu munyota. Come on now. Donc avuze ikintu nibukebuke nibutse ikimamana no yame batweguko. It can be gani bukebuke, erega ni bukebuke, erega Imana izotinde twiyibuka, erega ni bukebuke, Imana izotinde twiyibuka, erega ni bukebuke, buri umwaso w'igihugu, erega ni bukebuke, twashize Imana imbere, erega ni bukebuke, shirira, erega ni bukebuke, gisho c'inkona, erega ni bukebuke, inkona irarara, erega ni bukebuke. Ngo ni nk'ubu ngo nta kigenda ngo nta madolari ariho.
ubivuze ko iki ndi mugwiza tunga sawa nuze hano uwo mugwiza tunga wibiki ndadandaza iki ibi imyaka ingahe 25 winjije angahe na rimwe niguni y'abatwara muri Amerika ngo rongera n'umusenyi za kurongera hajya mu mwonga ngo pakira imisenyi nguzare ngaho ega tutegeza kuba abantu ukamenya uti iki kiva ariko izi njiji zase ku butegetsi gute umunyagihugu yashaka akaba n'umudandaza yaba n'umugwiza tunga ntiwasaba kuzana kuzuza ibigeya vya leta umunyagihugu akora akazi kiwiwe ari umwarimu arigisha ari umuganga aravura ari umudandaza aradandaza hanyuma agatanga amakori ifeje amadolari twe nitumenye yava amadevize umenya ava he ubona uri kurakora akazi washinzwe leta nayo ikamanaginga ikajera ayo mafaranga ayo madolari ubwo butare ivyo bitoro ivyo ni leta bikora se umunyagihugu agomba kuzazana igitoro amadolari ibiki bwana reveriye mwebwe mwavuye mu ishamba bihanane kuja kwiga genda mu ngene bihugu babijera genda ibihugu bitwagwa it's not rocket science haraba ingorane mu bihugu vyose mugabo ibintu vy'uko abanyagihugu basaba ikintu leta yagomba kubaha ngo mwebwe mwazanye bingahe sinumva iyo discours hano muyivana mugasubira guta inkubire ku banyagihugu reka ndakubaza encore une fois ku Burundi mwasanze kare igitoki tabora kare ko Burundi amadevize atabora kwaho muri Tanzania amadevize hari muri Kenya hari muri Rwanda hari muri Kono muri Kongo hari nambara hari n'abanyagihugu baji Washington kuyafyaturayo come on ibi bintu ibintu bavuga birateye isoni mfite aho gufata responsabilité mutereka turondera inyishu kino kibazo vuga ngo ni mukazibe cyane mugende kuyazana muri Amerika ngo sumusenyi sumukate sekiniki no musenyi bien sûr no nabandi ko babironka mwe mu bibira hehe byarabananiye byabani faut accepter ko kutwara atavyo muzi byabataye kuwa amazi point 3 twagiye subiye inyuma mbe kuva twikukiye twakoze iki kugira ngo igihugu cyacu kironke ubwo buryo bwo kugurira hanze ayo mafaranga kuteza gukora kugira nawe ushore hanze ngo ajye amahera icyo ukwiriye hanze mufume ucubwigurayo nyene wadandaje twakoze iki igihe twabona yuko ifashanyo n'umuntu n'ukurima atarima mwakoze iki none uri kurabaza abandi tubwire nyine mwakoze iki hariko ndo umuntu bari ku butegetsi umenga n'umugambo uri muri opposition cyangwa umenga n'abantu basemera nka batwebwe mwe maze imyaka 20 mwakoze iki exactement kugira ngo Burundi bwigovyore ivyo byose uri kurakritika n'ibindi mwakoze kugira ngo bigororoke ibihugu byinshi byaciye mu ntambara mu nyuma birazamuka ntibaguma bavuga ngo vyagenze gute tubwire mwebwe mwakoze ki imyaka 20 mwashaka kuvuga mutabane ntaco bakoze très bien babagaza ntaco bakoze très bien mwebwe mwakoze iki kitwereke usivye ko kandi mwe mwasanze infrastructure iri solide ndi muri ko mwisambura wanashaka muko nta kintu mwe mwakoze nta kintu muri ko murakora usivye kwiba come on twakoze iki washaka bakora iki kore mu magongo mwe muri ku butegetsi ukene mugira neza ngo akora Jena wewe mutaye nkara makamba nico kibazo nagize abantu bose nzarima ubarinde bagira neza kugira ngo makamba suri ku kivi nirukanye amashira hamwe GTZ namugeni wewe GTZ utanga umuceri utanga amamesa utanga isukari utanga ibigori umuntu umunyagihugu urima gute uvuze kuza kura hivyo bintu tiyafawo ndiwe vaho none bakibaza ku kivi none munasaba injya ubu donc bafite ikindi cyo kwakiza abantu urumva bari ka GTZ FAO abo yamashyamwe yatahaba ngo bafashe mu vy'intambara n'imbere yaho kwanza urazi yuko nk'abanyeshuri bagarwa na PAMU ubu ni babugeze naho buri turi ku mavi ibihugu byose imfashanyo zibaho na Europe inyuma y'intambara uburayi bwatunzwe na plan Marshall y'imfashanyo ziya za CEPA za Singapore za South Korea za Japan zose tubona amafaranga avuye hanze bivuga ngo uriko wirukana abantu ngo twirimire none mugeze he aho makambo wogenda yosanga kabisa marateye intambwe ikomeye cyane kuva aho wirukanizo za iPhone na GTZ come on ivyo kwirukana turabize ko mubishoboye ivyo kurirwa murahangana n'abantu batari bo bateze inyuma kamwe mugoma mu basubiza inyuma rero hari kuntu badufashe batugira tuzize gusa ifashanyo none ifashanyo baguhaye miliyoni 50 z'amadolari igitoro ni miliyoni 200 sameza abiri none n'ubucuruzi uzura handi kubera ikintu tuzociga pour dibo tukagiheza kikava mu nzira cyose icyo gitwa mu nama komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD musubira inyuma musubira hahandi kubera iyo fashanyo mucamo yijya cyangwa mudafise ubwenge bwo kuyikoresha
sindakubwiye ko Europe barose plan marché bakayikoresha kiteza imbere. Cyo kimwe na Japan yaronse imfashanyo inyuma ya deuxième guerre mondiale ayifashije iriteza imbere igihugu gikomeye. So iyo mfashanyo bayiguhaye ntibayiguhe ngo uje kubaka inzu bwa na Reverien, ntibayiguhe ngo ugure V8, ntibayiguhe ngo urunge kubana kwiga muri Turkey. Babayiguhaye, oh by the way nuvuze ngo umuhungu wanda yishimiye ngo yaronse degree muri kuri university muri Amerika iri mu Barabu, sinzi ko nabo kumbura sinanze ko baja ku mashuri. Anyway, evidently imfashanyo ntibafasha kwera muca muyijya. Imfashanyo ntibafasha ko nta mitwe mufise yo gukoresha. Imfashanyo ubundi babihaye mu kwikoresha umutwe mugateka umutwe mugateza imbere. Mugamurirwa mu nsazi, mu mavoka, mu misiba, mu misundwe, mu bukwavu, muyajya hanyuma mugasubira kona kuvuza induru ngo ni imfashanyo bibateye. Imfashanyo sitera ikibazo. Iyo mfashanyo bagute yihagarike, nta muntu agugondoza ngo kwakire amafaranga. Yihagarike mumaze imyaka marahigaritse mugeze he? Iyi myaka mumaze kuva 2015 bagwa ku mfashanyo bazihagaritse, mwarunguruje cyane mate musubire kuzimu. Aba DDC numva ikintu bariko baratwara kino gihe bariko barakijana. Ku 2022 2023 mu 2024 hariya kwazo gukuru twaje dutanye intumbero tuti tuje ku kivi. Mugapara muza turazirinze. Iyi ni imyaka tuyita imyaka ya resistance. Mugabo utavyumva ubwo mu telefone komandora yaje. Umva rero ibi ntibavyumva kubera mwebwe mubibona kubera bya amafaranga yose muri kumara yajya. Wowe uri kubwira abandi bose ko ari muri resistance, eske wowe ubona usa n'umuntu ari muri resistance? Uwoza muhiri wawe yosanga utagisukari, uwoza muhiri wawe yosanga ujya ivyo kurya bitagira umunyu, uwoza muhiri wawe yosanga abana bariko baja ku ishure bagenda badafise computer, uwoza muhiri wawe yosanga nawe gitoro cabuze. Urivuga ngo abantu mu bahungu biwawe hari n'umwe canke abakobwa ntibombaza, hari n'umwe ari cyo gupagasa i Dubai, mugari kuvuga ngo abantu bari kugira resistance. No, mwebwe muri kujya mukabona murahaze mukumva ko abandi ataco bitwaye. Sino niyo mfashanyo mwirukanye hari abantu bari gufasha. Ico kizibire mwa ico kinogo mwakizibije iki naco. Ivyo bitoro vyose bibura sawa kagagaza umufita ngo nitwo kufashwa. None mudafashwa nimushobye kwifasha, what's going on? Muga ko ariyo muhaze ntimenya ko abarundi bashonje, ko abarundi bagowe ikivumvu, nico kibazo abadede mufise. Wisigura imene igihugu kibuje mahera ava mu ikawa, ava muri amavoka twasize acobwe hanze, ava muri ibintu byose dushaka kurondera kugira bishobwe hanze, mwene yacavyumva. Aha twese turi ngaha n'imigambwe imigenzi yacu iri ngaha yose. Parakivuze kuko barakunze gukorera ko mu kwigisha bene gihugu ngo ni mwadotora tubaha igitoro. Turashimira bene gihugu bace babaza ibibazo vuga bati ubu ntimugire meeting yo kuvuga mugaca mugenda, mugire meeting tubaze igitoro cyo kivaye. Umuntu yakoze ikibazo kandi uri dogiteri muri economy uzoshigikura igitoro ko batubwiye iyo biva ukizanye gute? Niba uzoshikira ejo namahera nyegeje, niba uzoshikira ejo uzoja guseka ko dari condition normale. Baratubwiye yuko amahera azova yugura igitoro amwe yiwacu yitwidondereye. Urumva rero bana aba badede bafise nico gituma navuga ko atazopfa bakize kabisa. Dude, ibihugu vyose vyo kwisi biri mu bihugu bikenye birafata imfashanyo, ntiyitwa gusega, niyo system ihari barafashwa. N'ibihugu bikomakomeye ntabwo bitera kagere amashira hamwe afasha, usanga bakora en connivence, usanga bakora bumvikana. Mugo mumufisa kagagazo ngo tuzokirondera mu mavoka, amavoka yahebwa na Reverien. Urafise wewe plane, wararondeye marché, warize ingene ntuzeye zizokona amasandara yo kwisi, waraharuye consommation y'amavoka kwisi uko izotera izamuka, waraharuye concurrence hari ko ataye bandi bantu bafise iyo marché y'amavoka. Ayo mavoka uzoyashora kwande hehe hawe amavoka? Ça c'est stupide. Bo abandi bona ko muri mu bintu by'inkwavu navyanda gutakira. Ivyo byose ni ibintu by'uburofa muri gukora mujya amafaranga yo make y'igihugu hari, hanyuma ko abanyagihugu nta mfashanyo bakeneye. Eske mwebwe ubu nta mfashanyo mufise ubu ngubu? Noza ibujumbura sinosanga ama ambassade menshi, noza ibujumbura sinosanga za OMS na zana ziko zirafasha za Médecins Sans Frontières. Umuntu yora muri bije hobora amafaranga yavuye hanze, ivyo bigwanisho muri ko murazana hanze nivyo muzohazogige mutagwe kubicura mu nganda z'u Burundi. Come on. Ibi bintu byo guhenda abanyagihugu ntafasha ndukeneye, nta kivuga ngo magumize mu kuzimu ngo tuzokwirimira twereke muri ko mugera progrès. Nta progrès na ntoyi muri myaka 5 ihezemo na ntuzeyemo na niva muri ku butegetsi na GDP igihugu yakubite yaceje hasi, na GDP per capita yagiye ikoroka hasi kandi ngo mikoroka kurabona ko ibintu vyunyutse. Nkuko nabivuga aho abantu atamuntu magitunzo n'umushara kandi vyamaze kuba normal.
aho umuntu aheba akazi w'umucamanza w'umudokiteri akaza gukora akazi k'ubuye Dubai. Icyo gihugu muri ko mukijana bwana Reveriye muguma mugira amanyamagu mwishimikije iki exactement. Ni ikintu cyiza cyane ukamenya yuko utiza kwitanga ukagahera gitoyi ukaduga n'ubiko biraza buke amugashika uti uburenda shitsa ahantu kiya kitabura na kijya ubu naho turondere ayo kumerwa neza. Rero niyo two turaje ni mu 2029 niho twihaye twebwe asigaye imyaka 3 n'amezi 4 yadushiki kwihangiro twihaye tutagenda turashamwe ibishobisho tugomba kwitana amana. Je namwe mbaza none murasaba ibintu uko umengo twese tuva ku isi. Aba bantu nijije bararenze imyaka 3 imyaka 3 na plan ya famille imwe imyaka 5 ushobora kuba ugiye no kwiga kuri kaminuza ngo warangije imyaka 3 ni utanguye inzu imyaka 3 ugize chance mbi ushobora kutarayuzuza imyaka 3 uteye ivoka imyaka 3 ntizo warira nama imyaka 3 ubwo bukwavu bwanyu mworora amafaranga makayajya nico kigangara caga kwavu ntizo baraza gucubaka iyo myaka 3 ariko ngo muzo habaye 2029 iyo ufumugumeza bimwe za karana swasane ko utazohashika kandi n'abantu baguma babona ari kure cyane 2029 Reveriye nejo wabamaze imyaka 6 indwi ku buteza cyo mukoze mugiye gukora kwiki mu myaka 3 munafise umushinge hari centrale hydraulique muri ko murubaka igeze hagati na hagati ko none nshobora kubuka mu myaka 3 hari amabarabara mumaze guharura agiye kubakwa ubu bwa vuba imyaka 3 aba bantu bagomba basunika epi nta muntu abasavye bitangaza tubasavye uburundi mwasanze umushahara w'abakozi ukwiye abakozi umushahara w'umukozi wa leta umuhagije reka tugarukaho nyene twasanze umuntu akeneye gitora kironka reka tugarukaho nyene twasanze umuntu akeneye amadovize yaronka reka tugarukaho nyene nta muntu avuze ngo mukore bitangaza ntavyo tubitezemo mugabo mwarakizambije bizofata nk'imyaka 10-20 naho nyene mutanguye gufata the right direction kugira ngo mugarukane Burundi aho umwarimu wa secondaire ashobora kugenda agakora mu mushahara wiwe agataha akagaburira abana atagiye kurima bizofata imyaka ota leta kuvuga ngo tuzoshobora kuduga hejuru mugabo nta nivyo muzoshobora kubera iki muguma mugira akagagazo kandi cyane uvuga yuko mufise incompetence imwe idasanzwe harimo incompetence donc abantu bagiye mu kimaki batarigira babona ingene kugitwagwa baca baguma mu kimaki baca barataha aho reka twige nyene kugitwagwa reka jo gusuma ubwenge reka turondere aba assistant technique kujya bagazagiye bazana reka turabishoboye tuzobereka ico tuzotera Gerarovia. Jana bwiye abene igihugu ni burya rero bindongozi ni iranga rikomeye kuko hari umuntu abibinongozi akibaza ngo kugira ngo amererwe neza mu muryango ni namabuye wikorera nyene cyo umukuru w'igihugu mutoye dufate imvura igateba kugwa bashaka kumusaba imvura kandi bazi kavuka mu kibimba mwese baramuzi na nyina mugabo cyane cyangwa kumusaba imvura twese umuntu agahinduka akavuga uyu none ari mu gihugu kinyene kiki cyane harena ndayishimiye kumengo yigira nk'umuntu atari mu gihugu ko yivugisha amajambo ukamengo aba mu yindi monde tugire amakuru ngaha ku isi aba tube bantu tuvuge tuti dukora iki dushike ngaha dukure mwiki murana abantu bume uyu muzeye sinzi wari ndabona yume jewe mu byo kuri sembezo kusesangura jewe ibintu ndeka kwabesha biratera ntuzeye hatatake okay je ko nvuze ibintu nkamaya ko ari umuntu ategeka ko umuntu afise ububasha muri CNDD-FDD no mu mugambwe no mu gihugu cyose nkumviriza never nkumviriza just ndabirabe okay ndashimana ko ntaye mu Burundi mugabo still ko barabunda igihugu cy'wanje numva ikintu kiniga mu muhogo ku buryo hari n'igihe ntangura kuri codinga nk'uku nkageza ahantu ngaca ndayifuta ngaca nigira kuryama ni sawa mugira umunsi mwiza